turabaramukije mwese bakunze b'ikiganiro haracyariho ibyizigiro amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nakomeze kubana namwe. Turakomeje ikigwa twatangiye gifise teme canke ijambo ry'umutwe riravuga ngo ni gute naheba ibintu vyananiye. Birashoboka ko hari ibintu vyakunaniye wakoze inshuro nyinshi kubihagarika cye kubiheba ariko bikanka ukisanga wabisubiriye. Birashoboka ko ari tabi canke urumogi canke ubugoro canke gusambana canke kwisambanya canke ububeshi canke izigo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye canke ubujura, ugasanga ni ingeso runaka, ugasanga iyo ngeso yarabaye nka karonda ku buzima bwawe, urayiheba uno munsi ejo ukongera ugasubira. Twariko twigisha uburyo bushika ku 9 umuntu yakora bwotuma atandukana n'ingeso yamunaniye guheba canke n'ikintu cyamunaniye guheba. Twagarukije ku kintu ca karindwi, ni gute naheba ikintu cyananiye guheba. Haleluya. Ntabwo rero ngiye gusubira inyuma ngo mbabwire ivyatambutse ukaba utabikurikiranye canke ari rya mbere udukurikiranye kuri no channel ya Haracyari Ibyizigiro TV. Urashobora kugira sabone canke subscribe kandi ukagira na partage kugira ngo abandi babashe gushikirwa n'ino nyigisho, maze usubira inyuma ubashe gukurikirana ibindi bice vyatambutse kuri kino cigwa ni gute naheba ibintu vyananiye. Birashoboka ko watandukana n'iyo ngeso, birashoboka ko watandukana n'ico kintu, nubwo Paul niwe yavuze ngo byose ndavyemererwa ariko ntabwo ari byose bingirira ikimazi. Byose turavyemererwa ariko ngo nituzaganzwa navyo kandi si byose bitugirira ikimazi. Rero nidukora ibintu bitatugirira ikimazi, nubwo ikintu wowe ucemererwa ariko umanza kureba valere ikimazi ico kintu gishobora kumara mu buzima bwawe hanyuma ukabona kugikora. Ikintu we kitagira ikimazi mu buzima bisigura ngo kirangiza ubuzima. Ni gute rero natandukana n'ingeso yananiye guheba. Ikintu ca 8 nukwirinda kureba amasanamu arimo ivyo bintu udashaka. Nukwirinda kureba amasanamu canke amavideo canke amafilme arimo canke amafoto arimo ivyo bintu wifuza guheba. Nk'akarorero, birashoboka ko wabaswe n'ingeso y'ubusambanye canke no kwisambanya. Urakeneye kwiheba, urakeneye gutandukana n'ico kintu. Utegerezwa guhagarika kureba arya amavideo y'amaprono, utegerezwa guhagarika kureba arya amafoto y'abakobwa bambaye ubusa, utegerezwa guhagarika kuja gusura bari abantu ugenda kureba ugisanga wasuye muri za ntegenye. Utegerezwa guhagarika kureba amasanamu arimo ivyo bintu, kubera birabitubwira usonye mu gitabo cy'Itanguriro ibice 30 uhereye ku murongo w'27. Baratubwira inkuru ya Yakobo ukuntu Labani yari yamunyaze ibitungwa, akamubwira izizavuka zifise amarangi ameze uku, amabara ameze uku, zizaba ari ziwawe. Yakobo agira ubwenge, afata inkoni ayishirako amarangi asa n'izo Labani yamubwiye, nizivuka zifise ayo mabara zizaba ari gwiwe. Arangije ngashira hagati aho zikunda kwimanishiriza ko mu vyumviro vye yari yumviriye ati izoreba ibara risuku niryo izoca ivyara, kandi ukwene yavyumviriye niko vyabaye. Nukuvuga ngo impene canke intama irevye ibara ryera yacivyara ibara ryera, yacivyara ibara ryera. Usomye no mu gitabo cy'Itanguriro ibice 13 turabona Abrahamu atandukana na Loti. Imana imubwira ngo hagarara ku musozi, hari ahantu hose urebesheje amaso nzahereza uruvyaro rwawe. Ikintu cyose umuntu akora kimanza kuca mu bitekerezo, kandi ikintu umuntu akora ategerezwa kuba afise ahantu aba yarakibonye. Ikintu utabonye biragoye kugira ngo ugikore. Ari nabyo Salomo yavuze ngo nta kintu gishasha kiriho, ibintu byose ubona bihari byigeze kuba biriho mu gihe tutari tuhari. Rero ikintu cyose kwaba ukeneye guheba ingeso runaka utegerezwa guhagarika kureba amasanamu ivyo bintu
bigukwegera muri ico kintu udashaka gukora mu buzima bwawe. Niba nurangiriza kuri video ikurikira ndavuga ikintu cya 9 ari naco cya nyuma wakora kugira ngo utandukane n'ingeso yakunaniye guheba. Nakubwiye ikintu cya 8, hagarika kureba amasanamu cyangwa amafoto arimo ivyo bintu. Hagarika kureba ayo mafoto. Urakeneye guheba ubusambanyi, urakeneye guheba kwisambanya cyane ari zindi ngeso runaka. Hagarika kureba ayo mavideo, ayo masanamu arimo ivyo bintu, na cyane cyane bituma bigukurura bigukwega ukisanga waguye muri za ngeso. Imana ibaho umugisha. Kadusenga Imana akaba ari ryambere dukurikiranye kugira ngo uzakurikirane nane ma video azakurikira. Gira subscribe wongere usangize abandi. Akaba ari intaye ufise wosangiza abandi, yandike muri commentaire hariya kugira ngo abandi babashe gufashwa. Ntibagire kugira like. Imana iguhe umugisha. Mwarahizagiwe. Reka dusenge. Niba ari ingeso ufise yakunaniye guheba ndumva nagusengera. Data mu izina rya Yesu ndasenge uyu mwene data arafise ingeso, birashoboka ko ari ingeso y'ubusambanyi, yo kwisambanya, y'ububeshi, yo kunywa itabi, urumogi cyangwa ingeso iyo ari yo yose yagerageje gutandukana nayo ariko vyaranze. Uwiteka ndaguhamagaye, rambura ukuboko kwawe, muhe inyota n'inzara vyo kugororoka, vyo gusenga, vyo gukunda ijambo ryawe. Amaso ye reka uyatumbereze mu nzira nziza, muhe kubona vyo, muhe kureba ibimatanye n'ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Inyota ya bino bintu iranduke muri we, maze inyota ivuye kuri wewe aba ariyo imuzamo mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwarahizagiwe cyane. Wifuza gusengerwa cyangwa ari kibazo ufite, urashobora gutwandikira kuri WhatsApp +257 65 986 540. Mwarahizagiwe cyane.